Agasozo kaze bakunzi ba Sedu TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bine. Ivyo bintu navyo bikaba ari ngirakamaro kuri iyi si. Imana yadushize kuri iyi si kugira ngo tuyiheshe icubahiro, ariko bivanye n'ubwishime kuri bamwe bamwe byaduteye kwikorera ibyacu twigombeye twibagira Imana. Ntabwo twovuga ko ari Imana gusa yonyene twibagiye, ahubwo hagati ya twebwe nyene ubwacu twari yibagiye, aho twibagira n'amajambo menshi yagiye avugwa ndetse n'amajambo akomeye cyane twahawe mu mitima yacu. Uyu munsi mu kiganiro Agasozo tugiye kurabira hamwe amajambo aryosha aryoheye ugutwi. Agasozo, hari ikintu mu buzima udakwiye kwibagira canke se udakwiye gukora. Ntukababazwe n'ikibi kikubayeko, bivanye nuko nyuma y'ico kibazo uhakura icigo utari witeze ko cohaba. Wirinde kugirira ishari mugenzi wawe, bivanye ko ibyo yakoze byamubereye umugisha. Uze wibuka ko nawe ko hari ibindi wakoranye n'abandi, nawe bikakugendera neza ariko bo bikabankira. Agasozo, uze wirinda gusuzugura umuntu bivanye nuko umusanze mu minsi mibi, kuko uko bukeye siko bwira, kandi ngo aho biroye siho vyirigwa. Ejo nawe bazogusuzugura niba baba mu bihe by'ubuzinzi nane. Urukundo rufise imbaraga zidasanzwe, ariko ni wakunda umusore canke umukobwa, urukundo nirutaba rumurimwo, si vyiza guhatira, kuko ukunda afise uwundi akunda. Tegereza nawe wawe uzomubona. Agasozo, dukwiye kwishimira duke canke vyinshi twahawe. Amunguranka niyo mazi kesha, urondera vyinshi mu nzira atari ukabura na dukeya wari ufise. Ivyo uririra hari benshi bavyipfuza, hari benshi bipfuza ko bomera nk'uko ubayeho. Tuze tunyugwa n'ivyo twahawe.